munsi nabateguriye ivyerekeye ubushikiro kuko kubera ku munsi wa gatandatu ku kirengazuba soba twinjiye mu gihe ca liturujia bita ubushikiro bwo mu mwaka B kizotangura kwa gatandatu ku kirengazuba ni kuvuga iki? no kuvuga hariho igisabisho cyo kumugoroba naco kikaba kiri muri liturujia bita igisabisho cyo kumugoroba ca ecclesia cyo bita revepre mu gifaransa moya ni mu kinuzi mu kilatini ico rero ni kiba ari cugurura ico gihe tuba twinjiyemo mbega ubushikiro twumva ubushikiro jambo niki nico nyene nagira ngo tusubire tugaruke ko kuko iyo turiko twama tubategurira ibihe tugira twinjiremo vya liturujia rero ubushikiro ni igihe kigizwe n'indwi zine mbona iminsi y'Imana ine idutegurira igihe ca Noel ngira kumbure tubaha ikaze muca muvyinjiramo neza mu kiganiro. Mwamwumvise ni Patiri Jean Baptiste Nijimbere agiye kutuganira ku nyigisho y'ubushikiro ari nabwo tugiye kwinjiramwo nkuko abivuze ngo buzotangurana no ku kirengazuba azoba ari ku munsi wa gatandatu. Ni mukanya nimutangwe akanya nakanyene Deusi niyo nizigiye niwe ahavuye aca akabukanya na Kazimiri Mike Nduwayezu. Kazimiri Mike Nduwayezu akaba aciye aja guhagararira kino kiganiro kugira ngo kigende neza. None Patiri ngira ngo dutangure n'igice ca mbere akanya nakanya. Urakoze ndongeye kuramutsa abo baba bagisamiye aho tugeze. Rero ku munsi w'Imana canke ku munsi wa gatandatu ku kirengazuba tuzoba twinjiye mu gihe c'ubushikiro. Rero nkuko dusanzwe tubikora mu kubafasha kwitegurira ibihe vya liturujia tuba twimirije kwinjiramo canke iminsi mikuru tuba twimirije guhimbaza, n'ubu niko tugiye kubigira. Kandi si rya mbere bunzoba mwumvise ikiganiro nk'iki kidutegurira kwinjira mu gihe c'ubushikiro mu mwaka B, ariko ico nemera ni kimwe nuko wewe uri kuravyumviriza naho uba waravyumvise utakiri wa wundi. Tukiri wa wundi kuko buri umuntu uko wari uri mu mwaka wese sikuru uyu munsi. No kuvuga ivyo rebe byose uri kurakura, ugakura mu gutahura, ugakura mu kwemera. Kandi murabona ibi biganiro tubananya tugira hari ibico bigene birafasha mu gutanga umuco kugira ngo umuntu atahure ukwemera duhimbaza kandi ahimbaze neza, nkuko nyene muri mu vyerekeye ukwemera duhimbaza ariho icungurwa yacu ribandaniriza kugira ngo ico gikorwa c'icungurwa Imana inahazwe kw'isi naho haze gwarukiza tuba turindiriye. Ico rero nico gituma tugaruka kuri ico kiganiro, kandi sinukuvuga ngo nari nagiteguye, nukuvuga ndagiteguye nisunze ibihe tugezemo. Rero ubushikiro bw'umwaka wa liturujia B turi mu gihe tuzosozera kuwa gatandatu c'umwaka wa liturujia A. Iyo tuvuze ngo umwaka wa liturujia A bishaka kuvuga iki? No kuvuga yuko igihe ca liturujia gisanzwe higabuye mu myaka itatu. Mu mwaka bita A, B na C. Iyo myaka rero itatu ni yashizweho kubera iki? Kugira ngo muri iyo myaka itatu tube duhejeje gusoma Bibiliya yose. Kuko nk'ubu baja mu nkuka y'imisa barumva ko turi ku gitabo ca nyuma, mu gisomwa ca mbere turi mu gitabo c'ivyahishuwe, nico gitabo ca nyuma muri Bibiliya. Tweze mu kigabane ca 15. Hanyuma injiri mu mwaka A mu bisanzwe ni injiri yanditswe na Matayo. Hanyuma mu mwaka B ni injiri yanditswe na Mariko, mugabo kubera injiri yanditswe na Mariko ari ngufi haragera igihe rero bagashira ko n'igice c'injiri yanditswe na Luka. Hanyuma mu mwaka C tugaca dusoma injiri yanditswe na Luka. Injiri yanditswe na Yohani ikora mu bihe bisanzwe, isanzwe ikora mu bihe bidasanzwe, nko muri bihe by'ikarema, mu bihe bya Pasika, muri ya misi mikuru. Niho iyo njiri isanzwe kunde gukoreshwa, ikoreshwa mu bihe bisanzwe. Ariko izi tuvuze nizikoreshwa kuyimana isanzwe. Rero muri imyaka itatu tuba duhetuye ibitabo byo muri Bibiliya. No kuvuga
ntibaheza ngo tuyisome urudome ku rundi akarongo ku kandi kugira ngo yose tuyiheze, mugabo hari ibyo baba bagiye baratora, kuko burya hariho ikintu nagira ngo mbanze mvuge ku vyerekeye Eklezia Katolika mu gusoma ijambo ry'Imana. Ubwa mbere ego gusoma ijambo ry'Imana ni ukuvuga yuko bifise intumbero muri Eklezia, kuko cyane cyane mu gusigura icyo bita mu Gifaransa interpretation. Kuko muri Eklezia umuntu ntaheza ngo afati kwa byumva, harafise intumbero. Eklezia mu bisanzwe ni itanga intumbero yingene ijambo ry'Imana risomwa, n'ahandi ni hamwe usanga bigiye bica hirya no hino, wumva umwe wese uko akabyumva uko, hamundi akabyumva uko, ugasanga ntibikiri mu nzira imwe. Kandi twategerezwa gusoma ijambo ry'Imana hakurikijwe umutima yarongoye urya yanditse, akaba ari no yarongora uwo ariko arasoma. Hama rero usanga bica hirya no hino. Rero nico gituma muri ya Bibiliya hari amajambo adufasha, bagenda baratora muri bya bitabo, akaheza akadufasha bakagishira mu gitabo c'ibisomwa byo guhimbaza ijambo ry'Imana. Rero mugabo tuba tubihetuye byose muri iyo myaka 3. Ubu rero ni ukuvuga kwa gatandatu tuzoba duhejeje umwaka A, hama rero dutandukira uwo mwaka wa B. Yohani yo bari we yandika neza gusumba barukana ba Matayo. Oya, hariho ikintu abagerageje kwiga ivyerekeye Bibiliya kugira ngo badufashe nyene, kugira ngo twinjire mu karangamutima kayo, kugira ngo irya jambo ridufashe twinjire mu musokoro w'iryo jambo, basanze aba banditsi 3 aba bakoreshwa muri iki gihe cya liturgia mu mwaka A na B na C, hariho ibintu bahurirako. Ibi bintu rero bahurirako kuko bari baje ikibazo, none hari umwe yoba yaratanguye abandi bakaza bamwisunga mugabo bakoresha, hanyuma gasanga rero harimo ibintu byinshi usanga bahurirako. Rero ni muri Yohani ntibahuye n'aba, Yohani ntibahuye n'aba 3. Hanyuma kandi ikindi naco nuko burya kugira ngo twumve iryo jambo ry'Imana abo babanye na Yesu, kuko nk'ubu Matayo ego yari umutoza kori imbere yo guhamagarwa, kandi akaba ari we yahavuye yandika. Ariko Mariko nawe yari umunyamabanga wa Petero, yego yarabanye na Paulo, ariko yari umunyamabanga wa Petero. Hanyuma Luka ni umunyamabanga wa Paulo. Akenshi turabona ko inuze yitumbereye kwa Paulo. Aha rero no kuvuga ni nka kurya, novuga ko dufate nk'ubu ko inzovu nico gikoko kinini, inzovu ni igikoko kinini, hama dufate rero iyo nzovu ni nk'ibanga rya Kristo, abo babanye na Kristo. Dufate ko Kristo ari nk'iyo nzovu, hanyuma dufate abo babanye bameze nk'iki, bameze nk'utunyegeri. Hama dufate nk'ubu rero nk'ubunyegeri, bakabubaza bati burya inzovu ni iki? Hari akanyegeri ko bakamaze karigeze kwitondera kaja ku gutwi, kagaca kavuga ati burya inzovu imeze ni nk'ikibabi c'iteke. Hanyuma akandi kagaca kavuga ati oya katuze ku kuguru, ati uko inzovu ni nk'umuhini. Hanyuma kadoze ku mugongo nako kavuga kati burya inzovu ni nk'umusozi. Rero no kuvuga imwe yose ivuga ikurikije iki, mugabo rero no kuvuga ko ushaka kumenya ya nzovu utufatira kuri bimwe bwa bunyegeri bwose bwavuze. Rero no kuvuga ngaha umwe ni nka kurya nk'abantu habaye nk'impanuka, burya abantu bose bari bahari, ubabaje byagenze gute babivuga kumwe, bavuga bimwe. Hari icyo umwe bayabonye, hari icyo undi canke cyamukozeko, rero ugaca usanga ari uko bagiye barandika. Nani muri iyo ntumbero rero usanga sikuvuga yuko Yohani yaragize naho batubwira ngo numwigishwa yakundwa, umwigishwa yakundwa kandi birumvikana. Kandi kugira ngo uve mu mutima iyo ugize imisoma izi njiri 3 biragora kugira ngo winjire mu karanga k'umutima k'injiri yanditswe na Yohani. Ngo turabona hera ibintu mu ijuru, mbere na mbere jambo yariho, yari kumwe n'Imana, yari Imana. Urumva nyine ko ari hejuru cyane. Kugira ngo bavyandike nta mpemu yera yabavugiyemo avugana kugira ngo bandike amajambo nkajya. Oya nta kubavugiramo kugira ngo bahuze, ariko mwumva umwe wese kuko intumbero yarafise niyi. No kuvuga igihe c'abatumwa cari ko kirarangira, abatumwa bo bari byabona babanye na Kristo, hama bakamubona yazutse,
nibyo baganiriye. Ubwa mbere bagenda bashinga intahe, hama rero batanguye kugenda bazimangana kugira ngo ntibazohave bizimangana gose. Hama rero harabanditse nabo rero barongowe na Mutima bashatse kugira ngo badufashe natwe bizodushikira. Nabo niko baheje bakandika. Ntabavuye bagenzura babitereka igikumu bati ibi nivyo. Ecclesia n'ubundi ni ukuvuga hari ibitabo byinshi burya bitanditswe, hari ibitabo bitanditswe bitagiye bararavye bakavuga bati ivyo ari byose ibi ntaco bikuza abantu mu kwemera kwabo. Hanyuma baraheza baravuga ati ibi rero nabo nyene barongowe na Mutima bimwe namye mvuga, baravuga bati rero ibi vyoheza bikagira gute bikagaburira ukwemera kw'abakristo, bagaheza bikabafasha kumenya Kristo. Rero ni muri iyo ntumbero abo banditse, kandi muri Ecclesia nuko nico gituma bifise inzira bicamo. Muri Ecclesia si kuvuga ko umuntu yaduka akavuga ati uyu munsi ngiye gusoma mu Injili. Oya nuko muri Ecclesia yose hasoma hari ubwo bumwe bw'ijambo ry'Imana. Rero birafise n'ingene bisigurwa. Harabahora bavuga byo bishakiye bati ahantu mwumviriza ibintu bimwe ku isi yose mwumva bifise akamaro, na mu gihe ijambo ry'Imana uza kusigurira abakristo rikuzamwo Imana irikwereka mu gatondo. Oya no kuvuga ni hahandi kuza gusigura ibyo gusa wumva bikujemo bikuhimbaje bifise n'icyo ushaka gushikako. N'ahandi ijambo riraturengeye. Ijambo ry'Imana riraturengeye n'iryo kubahwa. Rero no kuvuga niryo duheza tugasoma twese rikatuma tuba muri bwa bumwe. Kandi ni Kristo wenyine abari kwaradushikiriza twese muri ubwo bumwe, byerekana ubwo bumwe. Rero nico gituma hari ayo majambo aba yatowe agaheza akadufasha guhimbaza muco bita liturgia y'ijambo ry'Imana. Nuko tuge kwita kandi ico cha liturgia y'ijambo ry'Imana rero nakivuze yuko kuwa gatatu heze ko liturgia y'ijambo ry'Imana no kuvuga ko guhimbaza ijambo ry'Imana, kurisoma no guhimbaza biratandukanye. No kuvuga hari ibikorwa, hari amajambo avugwa asanzwe ategekanijwe ari mu gitabo c'imigirwa y'imisa. Aha rero niho nena yavuze nti hariho guhimbaza. Ni ibyo rero amajambo baheza bagatora akaja muri ico gitabo kigenewe ibisomwa, maze bizofasha ati muri iki gihe hazosomwa ibi. Muri iki gihe c'ubushikiro hakaba amajambo adufasha kugira ngo tuzibire ngo utubande, hanyuma twongere tugire gute ngo dusitagure ngo dusize imisozi, kugira ngo iyi misozi rero bakatubwira ati imisozi y'ubwishime, hama n'utunogo tw'intege nke zacu kugira ngo twitegure kwakira Mukama agiye kuza. Iki gihe rero nk'uko nabivuze c'ubushikiro ni igihe cyo kwitegura Noel. Ni ukuvuga ni nk'uko igihe cy'ikarema gisanzwe gitegura Pasika, rero ntidushobora kuvuga igihe c'ubushikiro tutaravye Noel, ivuka ukwigira umuntu kwa jambo, kuyiko afata kamere yacu, niho turaba, hanyuma niho tuba turiko turitegura. Ikiranga rero iki gihe c'ubushikiro kirangwa no kutaririmba Gloria. Ni naco kumbure benshi, kuko ibindi bashobora kuna kutabibona, ariko nuko ico bamenya ati burya mu bushikiro ntituririmba Gloria. Iyi Gloria rero ni indirimbo isanzwe ariyo karanga ka Noel, kuko iririmbwa muri ya misa yo mu gicugu, hamwe abamarayika abungere babumva ariko baninahaza Imana. Ni indirimbo y'abamarayika. Rero mu gihe c'ubushikiro iyi Gloria isanzwe iririmbwa ku minsi y'Imana, ikoreshwa nk'uko mu gihe c'ukarema Alleluia itaririmba. Kuko Alleluia nayo ni indirimbo iranga igihe ca Pasika, c'intsinzi ya Pasika. Igihe c'ubushikiro kirarangwa kandi n'ibara rikoreshwa, ibara rya liturgia. Ibara rikoreshwa rya liturgia ni ibara bita ngo ibara ry'umuyugubwe, violet mu gifaransa, kuko hari ibintu amajambo usanga tugiye turashira no tukayagira nk'ikirundi. Hama iryo bara ry'umuyugubwe rero rigasigura iki? Rigasigura kurindira mu kanyamuneza. Bitandukanye n'igihe cikarema naho iryo bara rikoreshwa hose, biratandukanye, kuko no kurindira mu kurindira mu kanyamuneza. Hanyuma ariko mu ikarema ni ukuvuga n'igihe cyo kwisubirako, n'igihe cyo kwisubirako
kugira ngo tugaruke ku mukama. Hanyuma rero muri iki gihe naho nukurindira muri ako kanyamuneza, mugabo urumva ko hari igihe cyo gufurira, gutegura amayira y'umukama. No gutegura amayira y'umukama agiye kuza. Yaraje abandanyaza kandi azobandanyaza azoza. No kuvuga ni ibanga duhimbaza, si kwibuka, si kugira ngo twiteguriye kwibuka ivuka, kuko tuvuze ngo no kwibuka no kugira ngo duhimbaze ivuka. Duhimba biratandukanye kwibuka no guhimbaza. Kanatsinda ibi byo guhimbaza novuga ko ari udahinduye mu mutwe kugira ngo utahure ucubyitiranya no kugira gute no kwibuka. Sico kimwe rero no kwibuka. Guhimbaza tuba turiko turabibamwe ni buryo Imana yaduhaye kugira ngo duhimbaze iryo vuka ry'umucunguzi wacu. Hanyuma ikindi, hari rero abantu bahambaye cyane muri iki gihe cy'ubushikiro n'abaririmbira Imana. Abaririmbira Imana barahambaye cyane, kandi kumbure naho tutararonka kibanza canke uburyo ko kugira ngo baronke gutegurwa tuganire binjire, kuko igihe aba batabitahura nukuvuga yuko badatahuye ibyo turiko turahimbaza. Bumva basubiramo indirimbo batoya bakavuga ati ni ubushikiro, naho bo basanga ahantu handitse mu gitabo ngo ni ubushikiro, mugabo batari ko baratora indirimbo nyene za gufasha abantu abakristo kugira ngo bazibire ya mikokwe, hama basitagure na twa dusozi, bategura inzira y'umukama. Rero aba kuko indirimbo zifise uruhare rukomeye muri ico gihe, yaririmbwa indirimbo izo arizo zose, kumenya ati indirimbo niyo mu gihe c'ubushikiro, niyo kwitegurira gutegura inzira z'umukama, niyo gutegura ivuka ry'umukama. Aba rero barahambaye cyane, kumbure aho usanga batarabyinjiramo, kuko umuntu arashobora kuvuga ngo ari muri korale mugatarinjira mu ibanga ry'ibyo duhimbaza. Kandi ico gituma habaho n'inyigisho zo kugira ngo bategurwe bashobore kwinjira mu ibanga ry'ibyo duhimbaza. Biragaragara ko iyo migwi y'abaririmbira Imana nyene itaratahura nyene akarangamutima karitirya ko mu nkuka ya misa, na cane cane haba mu misi mikuru no ku misi y'Imana, ntacyo mutegura kugira ngo ivyo bintu babimenye. No kuvuga kumbure hazoboneke nk'ikiganiro naco kigenewe abaririmbira Imana. Baronkaho nabo kumbure bafata umwanya bakavuga ati turafise umwanya muri iki gihe, aho twumva ko benshi bafise umwanya kugira ngo bakurikire icyo kiganiro kiberekeye, kugira ngo batahure ibyo masaba Imana kandi batahure n'ibiberekeye byerekeye kuririmbira Imana. Hama bashobore no kubaza ibibazo canke bashobore gutanga intererano. Aba rero kuko urumva ko bafise uruhara ruhambaye mu bihe nk'ibi vya liturujia mu ndirimbo zabo, kuko burya amajambo aciye mu ndirimbo akora cane ku mutima kuruta amajambo umuntu avuze nk'uko. Aba rero novuga barafise uruhara rukomeye muri ibi byo guhimbaza iki gihe c'ubushikiro cyo kwitegurira Noel, ivuka ry'umucunguzi wacu. Hari indirimbo za kera zisa n'izahebwe, ugasanga bariko birukira zimwe zidundadunda. Kandi zimwe zidundadunda kandi ugasanga nta niki, ugasanga nta karangamutima. Aha abandi nk'ubu ubona indirimbo za kera z'abacuranzi ba kera usanga bazigarukako, habasi bagatuma baziryohora, bakareka kuryohora amajambo, ariko natwe icyo kintu turagikeneye. Usanga tugikeneye, n'ahandi usanga atari indirimbo zitagira gute, zitadufasha, zitatuma twinjira mu ibanga tuba turiko turahimbaza. Hanyuma hari rero ibindi bidufasha nk'uko nabivuze, kuko hari ibisabisho bivugwa nibiba bijanye n'ico gihe nyene. Ibisabisho bitegekanijwe muri liturujia bijanye n'ico gihe c'ubushikiro, n'amajambo adufasha. Kandi burya sinzi ko abakristo ego hashobora kuba harimo bamwe bashobora kuba bumva ivyo bisabisho bivugwa mu nkuka y'imisa. Sindi yashobora kwihanka kanya kugira ngo numve ko abakristo burya bumva canke gusa bumva igisabisho cavuzwe, kuko dufate nk'igisabisho c'ikoraniro. Igisabisho c'ikoraniro ni ca kindi kivugwa, dufate iyo hakiriyo Gloria, iyo iheze ni igisabisho gisozera kijya gice ca mbere imbere yuko twumviza ijambo ry'Imana. Burya bavuze ngo ni c'ikoraniro no kuvuga iki, no kuvuga yuko ari igisabisho c'umwe wese mu bari harya, gitandukanye n'igisabisho rusange. No kuvuga bimwe biba bikuremereye, bihava byoshobora kukubuza kwakira
guhimbaza neza bikakubuza kwakira ijambo ry'Imana nka kumwe kw'abigishwa be Emawusi. Niho rero nukuvuga urabihereza kijya gihe hamwe umusaseredoti akabihereza Imana. Rero sinzi ko ba Kristo muri ico gihe aheza bakumva ico gisabisho bakumva ko ari gwabo imbere yuko bavuga ngo amen. Kuko iyo uvuze ngo amen nukuvuga iryo jambo ntigigeze rihinduka, rivugwa mu ndimi zose barivuga ngo amen uko nyene. Mugabo hasigaye kumenya yuko umuntu aha bavuze ati ico gisabisho ni canje nico kwemerwa ko haba yavyumvise. Hari rero ivyo bisabisho bisanzwe bitegekanijwe muri ico gihe c'ubushikiro biri mu bidufasha, hakaba rero n'ijambo ry'Imana riteguwe nayo nyene amajambo asomwa n'amajambo adufasha kugira ngo tube muri ico gihe twitegurira amaza y'umukama. Hanyuma rero mu maparuwasi hari uburyo babafasha mu kugira ivyo twokwita amafungo kugira ngo abakristo baronke ubwo buryo, baronke inyigisho. Hanyuma naho usanga bafata nk'iminsi nk'ibiri nk'amasaha nkangahe, hama bagashobora kwirega kugira ngo bitegurire guhimbaza igihe ca Noel, kuko turazi ko igihe ca Noel n'igihe ca Pasika ariho n'abari barahunye ava bakaza gusenga, bamwe bananiranye basenga ku Pasika no ku Noel gusa. Rero n'uburyo bwo kwitegura hanyuma bakaronka isakramento ry'ikigongwe kugira ngo bazoshobore guhimbaza n'ubwo buryo bitegura. Novuga hanyuma rero muri uko kwirega burya hari uburyo butanu bwo kwirega. Hariho uburyo butanu, hari icyo novuga kwireka vy'iyobokamana niko no bivuga. Hari kwireka vy'iyobokamana, hari nk'abantu usanga avuga ati azomara iminsi 9 azugira neveni yo kwireka. Ibyo biramaho harabagira mugabo rero nuko iyo bagize neveni y'iminsi 9 yo kwireka urumva ko biba haba harimo ingorane. Yo tuma avuga ati reka dufumfate nzoze ndireka rimwe mu ndwi zibiri nk'akaro canke rimwe mu kwezi. Mugabo ntuje kure cyane. Ibi rero nivyo bita ibya iyobokamana, nivyo bita confession de dévotion. Hanyuma hakaba ukundi kwirega ko kugira ngo guhaguruka kugira ngo uve mu vyo warimo kumva ni guhagurutsa. Hari ukwirega biguhagurutsa bikaguhura aho waruri. Kumbure hari intuze wari waguyemwo. Uko kwirega rero hari n'igihe baguhanura tuzocuja kwirega maze bishubwo iryo sakramento riguhagurutse. Muri ivyo sinzi iryo abantu bahabwa muri ico gihe. Hanyuma hari n'ico no kwita kwirega mugabo nkiri ngaha bumva igifaransa ni confession de relèvement. No kuvuga kugira ngo riguhagurutse nyine uhagarare mu kwemera. Hanyuma hakaba rero no kwirega novuga by'itegeko. Ni hamwe umuntu avuga ati je ntegerezwa kwirega iki gihe n'iki ntegerezwa, akumva yuko ategerezwa je mu kwezi ntegerezwa kwirega. Ibi rero no kuvuga navyo nyene kumva atari bimwe bavuga ngo niburi ngo yirega rimwe mu gihe ca Pasika. Hanyuma hakaba no kwirega rero gutuma umuntu ahinduka. Ukwirega nyine gutuma umuntu ahinduka kuko umuntu aho yari yaragiye ivyo yari yaragiyemo bigatuma ahinduka. Akaba rero nibihe bimwe kuvuga ati kumbure nko mu mafungo canke umunsi mukuru kuritegurwa ico bita confession de circonstance. Rero hasigaye kumenya uko kwirega baheza bakagira bariko baritegurira ico gihe ca Noel, ari ico gihe c'ubushikiro idufashamo. Muri make rero uyu mwaka B buca twinjiramwo tuzosoma injiri yanditswe na Mariko. Hanyuma kandi tukaba tucinjizwamo n'umuryango. Nagira ngo nibi nari nashoboye kubategurira bizodufasha kubyinjiramo, tuzogenda turafashanya muri izo ndwi zine ko zizogenda zirakurikirana. Tugire Kristo naganze Kristo. Eklezia itegekanya ko mu Kristo yo kuriga kangahe umwaka? Oya, hariho gusa mu gitabo c'amategeko ya Eklezia niho bavuga bati niburi umuntu yananiranye irega rimwe no kwipasika umwaka ntuhera atireze. Kuvuga mu mategeko ya Eklezia ni rimwe. Oya, no kuvuga ni hamwe ni wa wundi aba yarananiranye. Umva nyene avuga ati niyo warabaye ikigaba umwaka ntuhera utagize niburi ku gihe ca Pasika. Mugabo uyu mwaka uheze n'iryo rimwe utarigize igicumuro kiba cyahabaye kandi biba ari byinshi cyane kuko wibaza
ku munsi honyine ibyo umuntu aba yacumuye. Kandi rero ingorane ihari ni ukuvuga yuko iyo umaze ugumye urendegera muri byo haragera igihe ukaba umumenyerane nka kujya urabona nk'abantu usanga bagwaye bigwariye nko mu mutwe, usanga batamesura impuzu, kandi usanga n'uwo mwanda bafise ibaze ngo barakunda kugwara cyane n'abandi rero usanga bameze nka barya. Ndarega Patiri nka mwege mukunda kwitunganya ku mwanya musanze muri ko murabwira bariko baratwumviriza nk'umukristo kugira ngo nawe yumve ko atera anywana n'Imana by'ukuri, iyo zari suzuma kangahe mu kwezi canke mu ndwi? Sinzi ibivana n'intuze nariko ndavuga. Hari abantu usanga nyene urumva hari nk'icyo twavuze cyo kugira ngo riguhagurutse rigukura ahantu wari waguye mu kinozimo aho wari waguye koko kugira ngo riguhagurutse, hanyuma tukaba n'icyo cyo kuvuga ati ntegerezwa. Rero nk'iri iryo uvuga ati ntegerezwa kwirega iri kumbure umuntu arashobora kukwiha ikiringo kavuga ati fate nk'ukwezi canke akiha nk'indwi zibiri hanyuma kugira ngo aronke iryo sakramento. Ibyo rero bica bituma umutima wiwe umenyera. Ni buryo uko buke ugenda wimenyereza ni nako amaso yawe hava agahumuka kandi ukaba muri ubwo bunywanye n'Imana. Ku minsi mikuru twama tubona abakristo ari benshi mu masengero, twarabibonye ku munsi wa Kristo umwami waraye uhimbajwe, aho abantu baba mu gace kamwe ariko ugasanga ku minsi y'Imana ntibahora bagwira nk'uko wahora babona, ariko umunsi mukuru ugeze bagaca baba benshi. Hajya ni kubera iki abakristo babongerekanye? Kubera kumbure ngo ziriya nyigisho ziba zateguwe, kuko burya ijambo ry'Imana niryo rituma ritwereka ibicumuro byacu. Ijambo ry'Imana ni novuga nk'icirore, inyigisho turonka rero ni nk'icirore gice kibona yuko umuntu atisuganije, gaca yibona nyene yuko ari kure y'Imana, ko atari muri rwa rukundo rw'Imana. Ni naco gituma rero ngira ngo baza ari benshi kugira ngo bitegure guhimbaza uwo munsi wa iminsi nk'amwe n'iyo. Kuva Ecclesia igitangura uwo munsi mukuru wa Noeli utangurwa n'ubushikiro, warahimbazwa canke waje mu nyuma? Ibyo byose waje mu nyuma kandi ntituhave twibaza ngo waje imbere ya Pasika, kuko burya umunsi wa mbere uhambaye ni Pasika. Naho uko twebwe tuvyumvira n'ubwenge bwacu, umuntu yobanza guhimbaza Noeli hama kazohimbaza Pasika, kuko ntivyo kumvikana ingeno uhimbaze urupfu hamugahimbaza. Mugabo nk'ubu dufate wewe wotegute kukaba umuntu ahambaye nko muri iki gihugu. Amen. Urumva nk'ubu twaca dutangura kumenya sinaka, hama rero tugaca tumenya nk'ubu usanga tutazi amavuko itariki y'ivuka ryawe, ugasanga tutayizi, ariko rero nk'ubu bari kuba wa wundi baca batubwira iry'ivuka ryawe, baca bavuga amateka. Hama kandi n'iryo vuka rero kumbure bagaca barifata yuko rihambaye tuzohora turihimbaza. Ni nk'uko rero naho na Noheli nuko rero imeze. Hama rero bagaca bavuga bati ivyo rero byose ntitwoshobora kuhimbaza iryo vuka gutyo nyene, hari igihe cyo kugira gute cyo kwitegurira kubyitegurira. Nico rero bitushikira. Ubushikiro iyo bwamaze gutangura abakristo baca babwitwaramo gute? Aha rero nivyo tuzogena turaganira ingene bifata muri ubwo bushikiro, kumva ingene bidufasha muri bwa bukristo bwacu kugira ngo tuzohimbaze kandi bigire gute, bigire ico bihinduye mu buzima bwacu. Inyigisho mwiga abasaserdoti mushimikira ko ziba zimeze gute? Cyane cyane muri aya majambo nariko ndavuga ya Ecclesia, aya majambo atwereka kwitegurira mu kanyamuneza, kuko amajambo dufate baratwereka abadufasha ni Yohani Batista na abavyeyi biwe ngene yavutse, hanyuma hakaba na Bikira Maria, abo nibo badufasha, Yohani Batista na Bikira Maria nibo badufasha muri ico gihe cane. Hanyuma no kugira rero tuzibire imikokwe, hama dusiture n'udusozi kugira ngo dutegure inzira y'umukama. Gutegura amayira. Tegura amayira. Kuko abo biteguye burya hano biteguye ni umukamaza. Yego. Patiri uwitwa Artide ari muri Pawase ya Mwaro yanditse ibibazo bibiri, agira ati ni vyiza kuvuza piano hajya Patiri aba ariko aravuga ku consecration. Ikibazo ca kabiri acagira ati nimba ari bibi ni mumuhe impanuro ingene ubo bigenza. Oya, kuvuza piano igihe padre ari kumbura ariko aravuga ipreface, ivyo ntibisanzwe bitigikanijwe, kandi urumva kuko mutabiteguranye hamwe nawe sinzi ingene woshobora kumukurikira utazi ingene aja kubiririmba. Umva rero aririmbye gutya nawe ukaja hariya
umva ko bice bitera intuze. Rero yaba mutabiteguranye kumbure no kuvuza iyo piano mu bindi biba mwateguye. Yego ngira yabyumvise. Arundi yasati mbega mu bushikiro bararirimba Haleluya ngo mubabwiye ko Gloria itaririmbwa mu gihe cy'ubushikiro ngo mbega ni kuki mwikarema hoho itaririmbwa kandi bayarasamiranye ngo mu ijoro rya Noheli. No kuvuga yuko Haleluya ni indirimbo inovuga ya Kristo yazutse. Ni igihe ca Pasika niranga igihe ca Pasika. Hanyuma kandi urabona hari n'ukuntu bayirimba ku buryo budasanzwe muri cagiteramo ca Pasika. Ariko Gloria nayo niyo mu buryo budasanzwe muri ya misa y'igicugu mu gihe ca Noel. Niho rero novuga ko Haleluya niyo mu gihe ca Pasika, ariko Gloria nayo niyo mu gihe cy'ubushikiro ca Noel. Mbega Gloria mu gihe cikarema aho iraririmbwa? Oya ntiririmbwa, ariko naho itaririmbwa cyane cyane nukumva ko yigize ariyo Haleluya. Hari umuntu ku murongo. Allo? Mwaramutse, mwaze mwivuga akazina? Amazina karibu mwaze kibatso. Yego rero yambati ko tukijanye n'icyo mwahereye ko bijanye na bijyanye n'ibintu bajya batandukanye myaka. Muduza kajwi. Bijyanye n'iso za bijyanye n'ibintu. Yego. Ko ari bine gusa nagira ate abandi batuma akatino bapandikiye abafiko abatoma n'abandi tutabona. Ikibazo tabe. Hanyuma narikira baze none abo bandi bo bara abantu bari bandikiye bakabibitiga cyangwa ibu bwabo bafata ikaramu igihe yeza akoze cyangwa mugihe baca bandika murakoze. Urakoze cyane. Rero nkuko nigeze bivuga yuko abatumwa burya niyaraba neza igihe abatumwa bose duhimbaza ni ukuvuga kiretse Yohani, ibara rikoreshwa kuri Yohani ni ibara ryera, ariko abandi ni ibara ritukura, bivuga yuko bari bafite ubutumwa bwo kubivyabona. Rero aba bashingira intahe inyigisho za mbere zatanzwe burya barazivuga, hanyuma kumbure abantu bakandika. Rero mu nyuma niho hagiye kwandikwa ibi byo kuvuga ati kubitirira, kuko twumvise nk'ubu ko Matayo urumva yari mu batumwa, hanyuma Mariko turumva yuko yari umunyamabanga wa Petero. No kuvuga baragendanye, ibyo no kuvuga kumbure igihe ariko arigisha cyangwa ariko aravuga ibyo Yesu yakoze yagenda arandika. Hanyuma mugabo kandi akaba afise n'iki intumbero yabujya bajya banditse ubwa mbere ibintu bisunga ego icambere n'iki abo bariko barandikira. Ubu dufate Matayo, abo yandikiye barabavuye mu idini ry'abayuda hanini. Hanyuma Mariko nawe urumva yuko yari uwo munyamabanga wande wa Petero. Urumva ko ibyiyumviro bya Petero akenshi bice biseruka muri iyo njiri yiwe. Hanyuma Luka nawe hari undi ku murongo. Allo? Naguze kwakeye. Bwakeye. Nimwitira rero nsumika wasibati. Ngira amahoro hose. Yego cyane yewe. Icyo kiganiro cyane ndagishima cyane kandi kiradukurikirana kubera ko nibi Jeremiya yahoze aratubwira ku munsi w'Imana muri Indege. Ku mugani. Muri bya mugani yatubwiye n'ukuri byaranezereje cyane. Nsanga hariho waho usanga twebwe niruba muraduhanura kubera amabwiriza ariyo ngazi tujana mu ijuru. Leonce ntibikunze ko bandahanya inyitingirango. Ego. Ariko yaravuze ko ikiganiro kimuhimbara bivanye n'ivyo kivugirwamo. Ego. Rero Gordiana yariko arabaza ati none nibo boba baranditse cyangwa bagibaragira. Nukuvuga yuko hari ibyo umuntu agenda aribuka. Rero abatumwa bagenda barigisha inyigisho bashinga nk'intahe. Mugabo urumva hari nk'uyo munyamabanga yazara aravyandika kandi nawe yagiye aravyibuka, ariko mu nyuma yari hava aravyandika. Luka nawe novuga ko yandikiye imiryango, novuga kuko we yari no mu bapagani, niko noyivuga. Ni yandikiye umuryango, yandikiye novuga ni nk'abo bavuye mu bavuga igihe kigereki. Hanyuma Yohani nawe yandikiye nk'ama ecclesia
cyane cyane mu miryango yo mu maeklezia yo mu buseruko. Aha rero noneho undi muntu ku murongo. Allo gira amahoro muri bande. Turi amahoro ya Kristo. Araganze Kristo muri bande. Ijomero Pascal wo muri sekretari Kamesa Paruwasi ya Buhonga. Yego. Nirakajambo ngomba kubaza. Umunsi wa Mungu yatwa twayimbaje wa Kristo mwani. Yego. Munyarutse. Hanyuma rero ku munsi wa ejo ku bwa mbere rero kureza ko tugira urugendo. Ariko urugamba ntwari n'abapolisi bambwira bati ngo mwebwe ngo abagatolika murabise ibintu ngo mwishimikije ngo Kristo ngo uyu munsi mukuru ngo nawe wanditse ngo mu mabanga y'intuze muri Bibiliya ngo nawe wanditse. Mukundi yari ikiyumvira yamaze kukivuga ko yakekejwe ngo n'abandi tudasanga ukwemera yuko uwo musataho wanditswe nacyo mubivugako. Urumva rega Yesu yavuze ati hari ibintu byinshi nari kubabwira ariko no kuvuga ubu ntimushobora kubitahura ariko umutima zose irazoheza abigisha ukuri kose. None niyo minsi mikuru rero irimo kandi none amajambo yuko ya Kristo umwami ntari muri Bibiliya. Ubwo hari amajambo ijambo ry'Imana ryasomye ryari muri Bibiliya. Arundi ku murongo. Allo urumva rero nze nugarutse ubushikiro butayivuka n'umukama wacu Yesu Kristo. Ariko rero bigezweho nicyo mwavuze kuterekeye ari kubaririmbyi aho usanga indirimbo zidahuye n'uwo munsi ugatusanga rero nka twebwe ariho umumenyeshamana n'ijambo mwatubwiye ejo bundi aho mwaheruka atakunda kuja kumva misa kama akunda kuja guhimbarisha gusa ntaze kumva misa ngo yumve aje ku yandi masengero. Dusanga rero indirimbo n'impuze n'ibihimbazo n'amajambo ashaka kwivugira arengeranye. Dusaba ko indirimbo nk'izo z'ubushikiro koko bitwibutsa ko ari umunsi w'umuzo w'umukama wacu Yesu Kristo. Ati furi utudunduri furi imitumba erega sijya mitumba edufurira cyane ngo duhere inzoga kuborirwa ezika nzoga tuborerwa kuborirwa hari igihe umuntu aba yimbo k'amafaranga akari uronka imodoka nyinshi agacaborerwa hariho umureba byinshi erega naho tuvuga ngo inzoga ziboreza hari zimara urubanza abantu ntibaborirwa ugasanga ntabwo n'inzoga ugasanga yaburiwe cyane. Tugasaba rero ko hoba indinganizo y'uko abantu abarinzi nk'uko mwabivuze bokumva ko umunsi wo guhimbaza liturujia uwo munsi bomenya ko ijambo ry'Imana ryojana n'iryo tugire kibiki. Naganze Kristo Leonce urakoze cyane. Amina. Indirimbo ziradufasha gusenga cyane neza rwose. Yego. Naka karimbo mbere ka Kristo umwami yewe nyamunsi wa Kristo umwami nyine ngo mwababwiye karatunejereje. Urakoze Leonce. Indirimbo twakera turanoza neza. Urakoze cyane. Urakoze cyane Leonce. Patiri Leonce ngira nta mashimwe kuri we yama yatanze interano zirashe kandi baradufasha kandi n'umukristo wa kera abona ko amaze kubirambamo kandi umva nyine ko ashaka nyine ko gutera intambwe nyine nibyo natwe tuba dushaka nyine kugira ngo dutahure aba nabo badufashe duhimbaze duhimbaze nyine bidutuma nyine rwarukiza rudushikiye. Hamwe wo mu Buhonga Pascal ntwari bwahize kumwishura yuko yakekejwe n'abantu tudasanga yukwemera. Hari undi muntu ku murongo murabwishurira hamwe. Allo mwaramutse muri bande. Nitwa Donatien ndamukwiza umusaseredoti w'umukama. Ariko arabumva. Mwaramutse neza. Nitwa Donatien ngaha ku Mutangano. Gira amahoro. Amahoro ya Kristo namwe. Haganze Kristo. Yego nagomba ndamwibariza umusaseredoti w'umukama. Kandi ndumva ko ari umuntu abirimwe muri za zero ngahe Bujumbura. Yego. Nagomba atubazi none ko tubona abarinzi bacu baririmba kera sinduba kera cyane. Ariko kera abari rusindo twiza kandi iyo midiho ntiyari iri mugasanga indirimbo mu isengero ni neza. Ariko ubu ndabona yuko izo z'imiziki zajemwo usanga hari indirimbo z'igihe turimo badukurikirana neza. Cyangwa ugasanga ariko arimba indirimbo abakristo benshi batumva ugasanga ariko arimba abo nyine baririmbyi bonyine. None nta kuntu uwo maze mukama ntibikunze ko
abandanya yari yamaze kuvuga icyumviro mu bikoranye n'umwe wo mu buhonga rero aba bariko baramukekeza bavuga bati mwebwe ibintu ntaho byanditse ntaho biri ko by'ukuri uyu munsi washinzwe twarabibonye ko ari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1925 kandi hari n'iyindi minsi urumva izobananye ijaho izirahata ariko nukumva ngira ngo insiguro barayironse igituma bashizeho uyu munsi kumva yuko uko ahi isi yarigeze no gushaka gukura Kristo kandi noneho mu majambo twasomye yari amajambo ari mu majambo. Hari undi muntu ku murongo. Allo muri bande muri Inyo muri station ni paroisse n'igitaramuka diocese hamwe y'ingarika ndahe Bujumbura. Ngira mu rotation maze kibazo. Nashaka ahubwo kugira icyo nterereye muri bijya mu sasezeti yavuze bijanye no kwirega turamenye yuko iminsi mikuru yegereje ya Pasika ya Noel bahimiriza abakristo kuja kwirega ariko rero abakristo benshi tuba turiko tuganira bagahora bavuga ivyo kwirega yuko umuntu ngo Imana ni nyembabazi bamwe bagashaka banashaka yuko ivyo yahavye banaho kugira kugira ngo birege vyagwiriye kubera bazi yuko umuntu agiye kwirega ivyaha biharigwa ariko mu nyigisho je nagiye mpabwa baratubwira yuko neza umuntu iyo yireze nubwo aharigwa icyaha hasigara nkuru nk'inki nka kujya ko umuntu yakomeretse haca hasigara inkovu naho iyo umuntu nabwo yoharigwa ibyaha byiwe abantu guma bijeje ko bacumura ibyaha biharigwa hasigariye ikiguma kidasanzwe. Ikindi nashaka kuvuga ni kuri kijya c'indirimbo bamaze iminsi bavuga ko kijya c'indirimbo no bavuga ati indirimbo za kera nivyo birakwiye ko zivugwa akabivuga kenshi je nivyo ndabicigikira ariko nizi ndirimbo nazo za none ndumva yuko mu by'ukuri mu gihe indirimbo yemewe ikemerwa yuko indirimbo atamakosa arimo kandi mwazi Imana jewe nanze uko nawe nyene yovuga kuko hari nazo nyene ziradufasha cyane kunyina haza umukama n'ugurimbo by'ukuri ubutaruzi aho imbo ushobora kuririmba ukumva ko nawe by'ukuri wegereye umukama ahubwo nkavuga nti nimba rurimbo rushasha abarimbira Imana baruririmbye uruvuga n'iyindi minsi hama n'abakristo nabo nyene bakarumenya ariko kandi nizo ndirimbo za kera mu kugira programa bakazishiramo bakaza baravanga kuburyo umuntu wese aje gusenga kiyumva iyo nterano yanjye nashaka kuvuga nitugire Kristo naganze Kristian urakoze cyane interano natanze kandi yama nawe ni yitanze mbere agatanga interano nyinshi mu kiganiro nyine tumushimire muje kuri cya kibazo cyacu mu buhonga hamwe na wawundi ni ukuvuga rero abo bantu batari muri ivyo nivyo bura icyo utazi ubura nyine kuvuga ngo nta kihari kuko ntibazi n'amajambo twasomye ntibazi n'ayariyo undi muntu ku murongo. Allo ego mwaramutse mutari binshi kandi nitwa Donasi ego ndigaha ku Musangano umuntu akona buri kibazo abo barinjira bimba indirimbo ko bosha mu zimo za kera tukazumva twese kandi byatuneza zaturyohera cyane ego hanyuma ikindi na hama ikindi cyo kwirega turakunze kubona abantu benshi birega ngira ngo nka kane mu nda none abo bazira kane mu nda ni icyaha baragize nabi cyane murakoze Imana iraheza cyane reka baho umucungira ngo ahere ku icyo nyine patira taracibagira pati abo biraka kane bakoze nabi cyangwa bakoze neza kuya bakoze neza ariko ari bavuga ko baba bakoze nabi kuko hari nawe ushobora kwirega irenga rimwe ku munsi no kuvuga yari yireze hanyuma mu nyuma yaragwa no kuvuga agiye kwirega ni byiza nta nakimwe arose umwiregesha akaja kwirega agize Imana kamurongo nta nakimwe kandi ikindi naco nuko abantu bo kumva nuko kumva uje kwirega iyo igicumuro kigukura mu nema y'Imana kandi burya iyo igicumuro kimaze kugukura mu nema y'Imana ucugira amagara make ni nko kwabaye igihengeri umaze kumva icyo ari cyo inema y'Imana acarumva ko ari ikintu yatakaje ukumva nyene koko ubuza amahoro kandi ukumva yuko ucugira amagara make ariko ugiye kwirega ukumva yuko hari uruzitiro rusubiyeho ko ari ubundi bukomezi usubiye kuronka niko nabivuga hano ni muri ku murongo yavuye ku murongo
ni ukuvuga iyo ntuze niyo twaheza tukumva naye abo babanza bakarindira kugira ngo bibanze bigwirirane ni ukuvuga hagera igihe none wowe nk'ubucu uvuga utereka indwara zibanze zigwirirane nzoje kuzivuza ari uko zabaye nyinshi tumenye guhitana iyo ariyo ni iyo ntuze rero twaheza tukumva ubutakaje inema y'Imana kandi iyo nema y'Imana bamaze kumva icyo ari cyo kuko hariho benshi batazi icyo ari cyo babaje uti inema ni iki ubwo buntu bw'Imana yumva icyo ari cyo n'Imana burya Imana ibiri kwigukoreramo nayo icyo gicumuro ni nk'uko uri kuragira gute uri kurayirukana murakoze sinzi ko wundi mwamwishyuye w'abandi baba bajya no kuvuga ntabyo bari bazi ntibazi n'amajambo yasomwe babona gusa twebwe turi turahimbaza Kristo umwami muri rwa rugendo kumbure haba harabakiro bagakubita bya ntuze no kuvuga yuko kumwe kwawe cagisuma cavuga ati niwashika mu bwami bwawe uranyibuka hanyuma kandi ngavuga ngo nimuze batoni ba data mutorana ubwami mwasezerana n'ibisitarare none numva ko ari umwami sinzi umva biri mu ijambo ry'Imana uwo munsi mukuru waje ushinga ibiri ngaho kandi bikurikije naho icyo gihe Ecclesia yarigeze isi yarigeze ngira bivuga ko babona ivyo muri Ecclesia biri ku rutonde rutomoye ngira ngo ata bintu by'akajaga ni nayo mwana navuga byo kuko ingene basigura ijambo ry'Imana umwashira hari ubundi agashira hari umwe bikaje umuntu hishaki ariko muri Ecclesia urumva nibidufasha kugira ngo dukure ku kibazo bavuze naho bati abantu baririmba indirimbo ugasanga abakristo ntibazizi kigaca kijana niki bagira bati inkuka ya misa iraba mu Kirundi hama abarimbira Imana bakaririmba indirimbo z'igifaransa gusa ejo bundi twaratanze n'akarorero muri Paroisse ya Kanyosha mu misa ya gatatu hari abandi twabonye banditse ubutumwa ati nyabuna dutabarize iyo misa nimba ibaye mu gifaransa indirimbo zibizi igifaransa gusa ibaye mu Kirundi naho zibe mu Kirundi gusaho akamumengo ntikumviho no kuvuga ni buke nyine no kubandanya nkuko n'ibindi byose ariko tugenda tugira n'ivyo naye navuze ni nk'igihe hazoboneka nk'ikiganiro kigenewe abaririmbira Imana naho kumbure ivyo byose bizogenda biragira kandi bagakura bakagira indirimbo koko zidufasha gukura mu gusenga yego ibire birumvikana izo ndirimbo za kera zirakenewe kumbure bakanazihinyanyura bakaziha umudiho ujanye n'iki gihe mugabo harimo ya majambo ya kera harimo n'intuze ikaguma ari yindi mugabo bayihuje n'iki gihe na wa wundi yavuga ati n'iziki gihe nazo nyine tutaziretse kandi birumvikana mugabo ikindi naco twabona nuko uye ntibaze ngo indirimbo uzorabe tiretse n'iz'Imana indirimbo ziririmbwa sinzi ko zifise hari uburemere zifise urabona ko ari iyo bantu bavuga ngo inyoni yaridunze ngo igira gute bamwe nta byumviro bihare ariko mu minsi yahera bamwe bacanju bamwe nuko ntariko ndanabibuka ni benshi urumva ko baririmba indirimbo nyene zigize akantu gafatise ariko ubu usanga ari ibintu byo kureremba hejuru sinzi ko ari kurondera amafaranga kubera ubukene umuntu nyene akarondera umudiho gusa ibyo aririmba byose niyo baririmba iyo nyoni yidunze kuki nukuvuga akumva ijanye n'uwo mudiho wewe bapfa kurondera amafaranga n'iki kibazo cyo muri Paroisse ya Kanyosha abasaserdoti baho nta ruhara boshiramo nibaza yuko n'imbere yuko abo basaserdoti babigira ariko nuko abo baririmbira Imana nabo bwabo banza bakavyumva cyane kubafasha kugira ngo banze babitahure kandi naco ubwo butuma tujejwe ko abakristo bagira bati imvugo ya misiba mu Kirundi abarimbira Imana nabo baturirimbira indirimbo z'igifaransa kuva ku ya mbere gushika ku ya nyuma kandi bazi ingorane ubu hari abaririmba Imana inahazwe mu ijuru bakaririmba mu gifaransa bumva abandi nabo batayumva hamwe bavuga ngo gloire à Dieu hama abantu bagasha bumva ngo gwaraje ugasha usanga rero nko murumva zokuririmba ngo gwaraje kuruki kwaje niyo ntuze rero novuga nti yo kubafasha kumbure abarira umurongo wa miti nukuvuga ni muri iyo ntuzere muri iyo nzira novuga ko nabo nyene bo baheza bagatahura burya turiko dushaka gufasha abakristo gusenga Pateri ngira ngo ndabona isaha zisa nizigeze tugiye gutangura ubushikiro akagoboranja mwubwira bariko baratwumviriza mu kino kiganiro ko bo kwitwara mu kigihe tugiye gutangura ni nkaka cyane kumva ati muri iki gihe cyo gusozera umwaka harabaye nevene yo kwitegurira umunsi mukuru wa Kristo umwami wa byose na hose no kuvuga ko kumbure kumva ko inguvu bagize kuko hari igihe umuntu aca hororokegwa kandi ariho twagira dutangure rero twinjire muri ico gihe gice kidufasha kugira ngo twitegurire
ryavuka ry'umucunguzi. Rero sinzi ko abantu badashobora kuba barushe ko bataba bararushe, ariko navuga ko cari cyo gihe cyo kugira ngo tube maso kandi twitegurire ivuka ry'umucunguzi wacu. Kandi iyo twiteguye nk'umuryango, ni ukuvuga inema y'Imana irakora muri twebwe, kamagaheza kaza kanywana. Murakoze cyane.